hariho ibintu indwi bikwega abagabo ku bagore. Hari ibintu abagore bafise muri rusangi bikwega abagabo, waba utarubaka canke wubatse. Utarubaka agira ati ni gute no kwatira umugabo, ni gute no kwikwegera ku mugabo. Uwubatse nawe agira ati ni gute no gumana umugabo wanje, ni gute no gumana atira umugabo wanje, kugira ngo abandi bagore ntibamuntware. Agatangura kwibaza ati none abandi bo ari beza kunsumvya. Ubwa mbere bwo si igikorwa cawe cyo kurinda umugabo ngo ntarenga ibigo canke ngo ntaje mu busambanyi. Uko kuba uguhitamwo kwiwe bivana nuko ameze. Naho biruko ufise igikorwa kidasanzwe kugira ngo ushobore kwatira umugabo wawe canke kugira ngo ushobore gukwega umugabo wawe. Ibi bintu ndwi rero birashobora kugufasha kugira ngo umenye ico gukora kugira ngo wikwegere ko canke watire umugabo wawe, canke naho kugira ngo ugumane umugabo wawe abandi ntibamugutware. Ibi rero bishobora kugufasha ukiri inkumi canke wubatse. Icambere ni umubiri wawe, your body. Abagabo barakwegwa cane n'ukuntu umubiri w'umugore wubatse. Barakwegwa cane n'amabere n'ibisusu. Ku bagabo umubiri w'umugore ni gitangaza. Babona ko ari ikintu ciza cane Imana yiremeye. Mu gihe muhuye n'umugabo, amaso yiwe yerekeza kuri ibi bintu bitatu. Ubwa mbere, mu maso, amabere, ibisusu. Ariko abagabo bakunda uburinganire canke sizes canke mezire zitandukanye. Hari abakunda ibisusu binini, hari abakunda ibisusu bito, hari abakunda amabere manini, hari abakunda mato, hari abakunda birabura, hari abakunda b'inzobe, hari abakunda butubiri twose. Abagabo bakunda ibitandukanye ku bagore. Umwe wese usanga afise ico akunda. Nico gituma utabwirizwa kwihindura gumukuri. Hariho abakunda bagufi, hariho abakunda barebare. Ukumeze kose, waba mugufi canke muremure, nugushimira Imana uko yakuremye. Hariho abikundira abagore banini banini canke abakobwa banini banini badoshe. Hakabaho n'abakunda abagore bato bato. Bamwe hagize ikiba amucumitira ku mugongo agacomoka. Wewe ico usabwa, igire neza uko Imana yakugize, uko Imana yakuremye. Urafise uzogukunda uko nyene uri. Imishatsi iri mu bintu bikwega abagabo. Ifate neza, ise neza. Hariho abagabo usanga bakunda abagore bafise imishatsi y'iminatirele. Ayikubiseko ugacumengo afashwe n'umuyaga nkuba. Abagore bafise imishatsi y'iminatirele, abagabo babonamwo ukwiyemera, apana ukwishima, ariko kimwe bita confidence canke confiance de soi. Agira ati jewe nemera uko Imana yandemye nuko nyene. Wamuka. Hariho n'abandi bagabo usanga bakunda abagore badefriza. Abagabo bakunda ubutandukanye. Hari abagabo bakora uko bashoboye kose kugira ngo abagore babo baje muri saro baze basanirirenga. Agaca musohokana kaja kugura ibiyeri n'inyama kugira ngo abandi bagabo babone yuko umugore wiwe afise ibisheve vya danje. Abagabo baratandukanye. Ubusanga je yikundira. Abagabo bararaba n'inzara. Ufise inzara zimeze gute? Hariho abagabo usanga bakunda umugore afise inzara naturelle. Hakabaho n'abandi usanga bakunda umugore afise inzara artificielle, zijya nzara bashirako zugushaza. Hariho abagabo bakunda abagore bashirako akarouge à lèvres. Abandi nabo bagakunda abatagashirako. Hariho abagabo usanga bakunda abafise amahereni, n'abandi usanga bakunda abagore badafise amahereni. Nukuvuga ngo abagabo bakunda ugutandukanya. Abagabo barakunda umugore afise umubiri kigore. Ambara ibintu vy'abagore, ureke kwambara ibintu vy'abagabo. Ubu hariho abagore basigaye bambara amapantaro ukamengo n'abagabo. Ivyo abagabo benshi ntibabikunda. Bakunda ko abagore bambara
impuzu ziberekana ko ari abagore nyene. Ntiwambara urujinisi cyangwa wambara urusuprese kujya kw'abagabo, oyaye ambara kujya kw'abagore. Ambara gahotaro, ambara ijipo. Bo abakunda amapantaro ntibava mugira ngo nabinjiriye, ariko hariho amapantaro y'abagore n'amapantaro y'abagabo. Mu gihe rero wo kwambara ipantaro kigabo urumva yuko bitoba ari vyiza. Umubiri wawe reka ugume uri femine. Abagore urabona ko hari ukuntu bameze nyene, bafise umubiri woroshe, ntuhavuja guterura ivyuma ngo imboko usange zaraduze, usanga ufise igikaraza kigereza hariya, aho uba wahejije kwicira isoko, uba wahejije kwica apeti y'abagabo. Naho siporo atari mbi, ntimunyumve nabi. Umubiri wawe ugumize uko Imana yakuremye. Yakuremye kigore, ntiyakuremye kigabo. Kuguma wubatse nk'umugore, kuguma uri umufemine, ico nico gituma abagabo baguma bakuraba. Bakubonye bagaryoherwa wampaye inka. Ikintu ca mbere abagabo babanza kuraba kuri wewe n'umubiri wawe, uko wubatse, uko umeze, uko usa, imbere yuko baraba imyifato yawe. Icya kabiri, abagabo barakwegwa n'ijwi ry'umugore. Ijwi ryawe rirahambaye cyane, rigumiza uko nyene, riri femine. Ureke kuvuga nk'abagabo. Umugabo ntakeneye kumva urujwi rumeze nk'ugwiwe, akeneye aho kajwi nyene. Mu gifaransa bakita une voix angélique, ngo akajwi nk'akabamarayika. Hava mu mbaga mwebwe. Ukuntu mutwenga, agatwengo kanyu kari mu bikwega abagabo. Avuze akantu ugatwenga, aho gatwengo kawe kamusigamwe amatrasi. Abagabo barakunda ukuntu abagore batwenga. Agatwengo kanyu karabakwega, hajya nico mutazi. Igihe umugore avuze, igihe atwenze, abagabo birabanka munda. Iryo jwi ryawe nturikineko, ni ikintu gikomeye mu gukwega umugabo. Waba wubatse canke utarubaka, ako gatwengo kawe, ako kajwi kawe ntukime umugabo, karamukwega cane. Icya gatatu ni rotushe, ugukorako. Iyo muriko muraganira n'umugabo ukamukorako buke buke, ivyo biratuma umugabo yumva hari igihindutse muri we. Simvuze ngo umukoreko gose, umukozeko gose ubuvyishe. Mukoreko buke buke, ako niko gakenewe. Kora ku kiganza ciwe buke buke, kora mu bitugu vyiwe buke buke. Ako kantu karakwega abagabo cane. Muvyumve, iyo umukozeko umwanya muremure ukagumiza ku kuboko, bica bihindura vyose, ubuvyishe. Ako gatushe gasigura yuko mwemera, umwadimira, ukunda ivyo ariko aravuga. Kububatse akantu nkamwe nako bakita touch therapy. Ako gatuma urukundo rwari ruryamye mu mugabo ruvyuka. Abahinga bavuga yuko naho abafise depression ikigenda, ako gatushe ngo gatuma umubiri wiwe urekura ico bita oxytocin. Mu kirundi twocita inkabura mubiri, oxytocin. Murumva yuko ako gatushe kaba ku kuboko, kaba mu bitugu, murumva yuko gakomeye cyane. Icya kane ni nyambaro. Utegerezwa kumenya ingene wambara nk'umukobwa canke nk'umugore. Abagabo barakwegwa cyane n'ukugene abagore canke abakobwa baba bambaye. Menya ingene ujanisha amabara. Reha kwambara uko ariko kose ngo uvunduruke ngaho umeze ukuntu. Ukuntu umugore yambaye bitanga ubutumwa ku mugabo. Uko wambara birerekana ko uri umuntu yitanga ku bagabo canke uri umuntu yiyubashe. Niwame wambaye ututurato tugufi, ahubwo wambare n'uturato twa hotalo, tumwe bita high heels shoes mu Congereza. Nimba uriko uratwaza imodoka yitwaze n'ikirato ca taro ntoya, ariko hotaro ibiri ngaho ku ruhande. Hariho abadamu nama mbona babigira, ugasanga arafise uturato two gutwara imodokari n'ibirato vyiza vyiza vya hotaro iruhande yambara asohotse imodoka. N'abari mu biro ugasanga mu biro ntaguma yambaye hotaro kubera kumbure zimujena,
aho ugasanga yaciye yambara ikirato kibangutse. Menya kwambara nk'umuntu w'umugore nyene. Hariho inyambaro y'igitsina gore. Nkuko nza nabivuze, ntiwambara ibintu nk'abagabo, ntiwambare retruso, ntiwambara amajinsi, ntiwambare ibintu vy'ibipantaro nyene bijya vy'abagabo. Oya. Canke ngo wambare ibirato vy'abagabo. Ekada. Ibi biratandukanye n'abantu usanga bari mu kazi bafise ibirato bambara ku kazi, ndavuga nk'abasirikare canke abapolisi canke abantu usanga bakora mu makampani canke mu masosiyete. Akazi murumva yuko abara akazi, ahasigaye uvuye ku kazi ambara nk'abigeme, ambara nk'abagore, ambara nk'uko igitsina gore cambara. Abagabo benshi ntibakunda umuntu yambara nkabo. Hariho abagore biyumvira ko ari ugushaza canke ari kizungu, bambaye nk'amapantaro y'abagabo canke nk'amakoti y'abagabo. Ivyo ntibiri mu bikwega abagabo, ahubwo baca kubona yuko umeze nkabo nyene. Icya gatanu, abagabo barakwegwa n'umugore canke umukobwa afise self confidence. Umugore yiyemera, simvuze kwiyemera bimwe vyo kwishima. Confiance de soi nukutisuzugura mu vyukora, nukwiyemera mu vyukora. Ibi biratandukanye n'ubwishime mu nyumve neza. Gisa n'ikigoye gusigura mu Kirundi. Aha notanga akarorero ku mugore afise confidence canke inkumi ifise confidence. Abafise akarimbi. Arashobora kubwira ati ntidushobora guhuza ibitsina tutaragira mariage. Ako n'akarimbi ashinze. Udashoboye kubahiriza ako karimbi arakubwira ati ntugende. Uwubatse arakubwira ati jewe sinshobora kurenga ibigo. Ako n'akarimbi. Ategereza kugashinga kuko umugore naho aba yubatse, abagabo ntibamugera umutwe. Bategerezwa kuguma bamwiyegereza. Umugore canke umukobwa afise confidence muri we, umugabo ntamukora hariho hose ngo yemere. Abagabo rero barakunda abagore bafise confidence. Iyo bagukora hariho hose ukemera, bahagutwara ivyo bagutwaramwo ukemera, bahagukoresha uko bagomba ukemera, uri ku kazi bahagukora kuko bashaka, bahakubwira ivyo ari byo byose, twende. Ingendo nk'iyo ituma abagabo bakuzinukwa. Baraguhanahana bakakumenya. Mu yandi majambo uri buruyo. Abagabo rero barakunda ikintu original. Ako karimbi rero tukavuga uko ariko kose, ukavuga mu bwitonzi, ukavuga mu bwenge, utabatutse canke ngo baburire isoni. Abagabo barakunda abagore bafise confidence. Aka kantu nako nyene reka ndakavuge. Umubwiye uti ntidushobora kurangura amabanga yabubatse imbere yuko tugira mariage. Iyo ni confidence. Nimba ari uwiwawe azogukundira ico, ntazogenda gushika igihe kigeze. Icya gatandatu, isuku, hygiene canke hygiene. Indimi zose murumva yuko tuza turakubitamwe, utari ko ariga ntambaze. Hygiene mu Congereza ni hygiene. Nimba utari ukaza akantu ntuzombwire ngo ntakuzi. Abagabo barakunda abagore b'isuku, abagore bitaye isuku. Barakunda abagore bamota neza. Umeze gute mu ntoke? Inzara zawe zimeze gute? Kubera ko abagore ari bo citegererezo kwisuku. Iyo ugiye mu rugo kanaka canke mu muryango kanaka, ugasanga nta suku ririho, ugasanga isazi nizo ziduma. Kububatse ushitse muri saro ukumva umukoyo w'abana, umenya yuko umugore atasuku agira. Hari abagore usanga bakaze kwisuku wampaye inka. Usanga amashuka yabo yera, usanga ibintu byabo byose vyera, bikama bitagase. Ukororeye n'akantu hasi akaguhatsa. Mwene abi y'abagabo bashitse bavuye ku bikorwa barababwira ati nguje koga. Birumvikana umugabo aba yiviriye guhangayika yatesetse n'ivyuya n'akantu. Abagore rero bafise isuku biranezera abagabo babo. Umugore avuye muri toilette ategerezwa gukaraba neza, kitegura neza. Ukeneye kumenya yuko umugore afise isuku canke atajafise, ja muri toilette yiwe. Abagore bafise isuku ugiye muri toilette yabo usanga hamota. Ugiye mu cumba cabo usanga hamota.
Ivyo rero nobabwira yuko biri mu bintu bikwega abagabo. Iyo umugore afise isuku nk'iryo, ico ni kimwe mu bintu bituma umugabo adashobora kukuvako. Uri umukobwa afise isuku, ico kiratuma umusore akwiboherako mpaka. Umugore w'isuku arakubwira ati no vyuka uje koga, ati ntibishoboka kuja ku kazi utoze. Avuye ku kazi mubwira uti ja koga wampaye inka, kuko abagabo benshi barakunda kwibagira koga. Ariko ivyo bimubwire mu rukundo, utwenga, ntumuhe itegeko, kuko abagabo baragoye. Kuko baba bifitiye amaporogaramu menshi, n'umunsi barambaga imbere yuko murya akajumbu. Mana yanje, mana yanje, banza urabe yuko umugabo wawe yakaravye amaboko, kuko abagore batari bake barakunda gufatwa n'ama infection avuye ku micafu. Mu yandi majambo, kubera abagabo babo bari akajumbu batakaravye, agatangura kuyora isose mu nzara harimwo ubucafu, yamye muri garage, yamye akora mu mavuta y'imodoka, mu nzara huzuye y'ibigirisi. Abandi bavuye kubaka biriwe barayora isima, mu nzara huzuye y'isima. Iyo rero ivyo bintu bifashe minenegwe, ivyo bintu vyose yamyemwo, na nyarirya aba yatashe yiruhiye, bwa bucafu bwose abucumita muri ya sose, ibintu bigaca bibura utubi wampaye inka. Isupu ndakurahi, umuntu atazi isupu je ntambaza. Baca umugani ngo utazi Kirundi akirundwamwo, bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Nibaza ko mubitahura. Bukeye rero kubera wa mugore yabifashe minenegwe, araheza akavyuka afise imisonga, akagenda kwa muganga, muganga akamubwira ati ufise infection. Iyo infection ivuye kuki? Ivuye ku bunebwe bwawe wewe mugore. Umugabo mufatira umwanya, uko imisi 5 iheze canke indwi iheze, zuramuca inzara. Turetse ko buri kurigirira neza, umugabo araryoherwa iyo umugore wiwe ariko aramuca inzara. Utazimuciye ntazobura hagenda bakazimuca neza mbere. Inyungu uzobikuramwo ni yahe? Ahubwo uzobiburiramwo. Naho atogenda, iyo umugabo ubona afise inzara zimeze ukuntu, ucumenya yuko aragasamazi k'umugore, mugani wundi muntu. Ati agasamazi, iryo jambo nibaza ko ari rishasha mu Kirundi. Parfuma icumba cawe, ibintu bipange neza mu gikoni cawe, muri saro yawe hakore neza, abantu bahashitse bumve araho kuruhukira. Ikoreko isuku, rondera utuvuta wama wisiga canke agaparufe. Hari abavuga ngo uduparufe ntiboronka ayo kutugura, ariko hari utuvuta usanga tumota neza. Utwo tuvuta umugabo yama yumva tumumotera, naho uzobugiye ku isoko agaca huciye azovuga ati wanje ahejeje guca ngaha kabisa. Mu mwaka wa 2012 narigeze kuba nkorera ahantu ngodotse mu gatondo, aho hantu nkamanja kuhanywa kayi. Hariho umwigeme yakoreraho, yari afise isuku rirengeje wampaye inka. Umuravye warabona yuko ari umuntu afise isuku, n'utwoya two ku mubiri warabona ingene dushinze. Hariho utuvuta yisiga, murazi yuko umuntu ariko arasereva abantu bumva ingene amota, ibisanzwe. Aho nciye hose umuntu yisize utuvuta nk'utwo, naca nibuka wa mukobwa asereva hahandi. Utwo tuvuta naza naratumenyereye, n'abandi ushobora gusanga baza baratumenyereye. Ndazi ko mutoroshe ntimwave mushiramwe yandi madosiye. Wamuka mwave mugira amadosiye maremare go mu mbake. Ico ngomvye kuvuga, nagomvye kuvuga yuko ako gaparufe canke utwo tuvuta wisiga ko bifise impact ku gitsina gabo. Ivyo rero urumva yuko utobifata minenegwe, uri nkumi canke umugore yubatse. Nta mugabo numwe canke nta musore numwe adakunda inkumi canke umugore w'isuku. Umugore w'isuku, abagabo baramwemera. Ikindwi arico canyuma, n'ubugenzi. Be friendly. Abagabo ntibakunda abakobwa canke abagore ivyo bavuga vyose baguma babopoza. Don't be argumentative. N'ubu umuntu aguma yishura amajambo. Umugabo avuze ikintu, ntubu umuntu imisi yose aguma avuga ngo jewe uko ndabibona.
utigera wemere ikintu na kimwe avuze, ivyo ntibiryohera abagabo. Simvuze yuko utokwigera ushikiriza iciyumviro cawe, ariko hariho abagore usanga imisi yose abagabo bavuze bobo baca berekana uko babona ibintu, uko babona ibintu bitandukanye n'ivyo umugabo avuze. Uri umugore ameze uko uronka amanota make ku mugabo, uri inkumi imeze uko bariko barakuresha uronka amanota make ku musore, kuko umuvuga uko ubibona, uko uvyumva, ufatiye ku vyahejeje kukubwira. Ivyo biri mu bintu bidakwega abagabo. Oroha ku vyo ariko arakubwira, basi emeranya n'ivyo ariko arakubwira kuri 80%. Ivyo biratuma yikonekta nawe, ivyo biratuma kwiyumvamwo. Muvuganye n'umusore ku munsi wa mbere mugatangura kunyinyurana, ivyo avuga ukavuga uti je ndavyiyumvira uku, je ndavyumva uku, basha aho uwo mugabo canke uwo musore amahirwe ntaba ari menshi kuri wewe kabisa. Mu yandi majambo, si abagabo benshi canke abasore bakunda umugore canke inkumi ameze nk'uko. Umugore yitonda mu kuvuga, umugore yumviriza, umugore aciye bugufi. Mwene abo bagore nibo abagabo bakunda. Reka kwishira hejuru, reka kumwereka yuko uzi ibintu vyinshi kumurusha, reka kumwereka yuko ushoboye ibintu vyinshi kumurusha. Aho ubuza wamaze kwiyononera isoko, uzotumberwa n'abandi wo wewe abaza yamaze kuvamwo. Abagabo barakunda icubahiro cawe, abagabo barakunda abagore babashimagiza. Nivyo iryo parcelle niwe wayiguze, we nsanze w'umukinyi akomeye cane, ivyo bintu niwe wabikoze n'ukuri. Mana yanje ndakwemeye n'ukuri. Utujambo nkamwe n'utu abagabo baradukunda. Umugabo agomba kuguma ari hejuru, arakunda icubahiro ciwe. Ivyo ushobora kuba warize amashure yawe, ushobora kuba waraciye master, ushobora kuba ufise PhD canke doctora. Ivyo bintu ntiwava ubizanamwo ngo mwereke yuko uciye ubwenge kumurusha. Menya guca bugufi, itonde, menya imvugo ukoresha, menya ubwenge. Hariho abantu naho baba barize bafise ibidiplome bikomeye, usanga batazi ubwenge bwo kuvugisha abantu. Nta mugabo n'umwe canke umusore ashobora kunezerwa no kuganira n'umukobwa yishira hejuru canke umugore yishira hejuru. Umugore abona yuko afise amahera, umugore abona yuko afise ubushobozi, afise ububasha. Basha aho ugiye kwerekana ivyo, abagabo baraguhanahana mpaka. Ingaruka yavyo nuko usanga wabuze umugabo. Be friendly, menya ingene wiconnecta n'abantu, menya ingene uvugisha abantu, menya ingene uba umugenzi w'abantu, menya ingene uvugisha umufiance wawe canke uwariko arakurondera canke uwariko aragutereta. Menya ingene uvugisha umugabo wawe, yaba umusore canke umugabo, abo bose barakunda icubahiro. Nk'umugore canke nk'inkumi, ibi bintu vyose niyo wabikurikiza, uzoronka umugabo agukunda. Ni waba wubatse naho, umugabo wawe ntazokuvirira. Nta kuntu na kumwe vyoshoboka yuko umugabo wawe arenga ibigo. Wamaye inka, izi ni impanuro za gusa. Ibi rero ni ibintu bikorwa n'umugore w'ubwenge, ni ibintu bitahurwa n'umugore w'ubwenge. Umugore w'ubwenge yamafise ivyo yiga. Nizere yuko iki cigwa kibafashije. Imana nibahezagire mwese. Reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishuro ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ukabufashwa n'ivyigwa bica mw'ishuro ry'abarundi bose, fyonda kuri subscribe, j'aime, komantere yawe turayikeneye. Ushobora kutwunganira, ushobora kubona itagenda neza, ushobora kuba ufise ikibazo. Ivyo vyose ubishize muri komantere biba vyiza. Ariko kandi turacari muri ryasekeza ryo kugura ivyuma bizofasha kugira ngo tubashikirize amajwi arongorotse. Ukaba ufise intererano, terera itafari ryawe kugira ngo dushike kwihangiro ryo kuronka studio y'umuzagazaga. Uhezagirwe cane. Imana ibahe ubwenge bwo kubaka ingo zanyu neza.